Agaciro k'igihugu mu gihugu c'u Rwanda nta muntu n'umwe ashobora gutahura uko igihugu cubatswe canke kiyobowe kibure uko rubanda iyobowe nuko itunganijwe. Benshi baribaza nimba u Rwanda ruri ku mubumbe w'isi canke ari muco twita gutwarirwa muri système ya loi de la jungle aho akaruta kandi kakamira. Hari ibihugu kw'isi vyatwawe n'indongozi mbi cane aho ubutegetsi budaha agaciro abenegihugu bakabafata nk'inyamaswa canke abantu batagira agaciro. Indongozi z'ivyo bihugu barangije nabi aho iyi saha ata muntu n'umwe yemanga ko hari aho boba bahuriye naho yoba ari uwo mu muryango. Muri bake twobabwira naba bakurikira. Ubwa mbere mwari muzi ko mu Bushinwa kuva mu 1958 gushika mu 1961 uwitwa Mao Zedong yicishije inzara canke tuvuga ikigoyi abantu barenga imiliyoni 38. None ibi bitaniye hehe n'umukuru w'igihugu bararuhiga Paul avuga ko abanyarwanda botubika umukanda nawe yibereye mu vyunguka mu kugura amadrone amufasha guhekura igihugu ca Kongo no kugisahura abanje gusesa amaraso y'abana, inzoya, abapfakazi, abatama n'abatamakazi. N'ubwo butare asahura ntihagire ico bumarira abanyarwanda bishwe n'imitangatanga hamwe n'imvunja. Tuvuge uwa kabiri aho hirya muri Ethiopie aho witwa Mengistu Haile Mariam muco yise campagne de terreur rouge yashoboye kugandagura abantu ibihumbi n'ibihumbagiza maze ubutunzi arabusambagura nk'impeni isambura hiba. Ivya Hitler Adolphe ntawuravyibagira aho ubutegetsi bwiwe bwitwa Nazi yashoboye kwica abajwifu barenga imiliyoni 6. Ibaze Paul Kagame nawe akaba amaze kugandagura abakongomani barenga imiliyoni 20 selon les estimations des experts des organisations internationales hamwe na Amnesty International Canada. Ibi akabikora amakungu abona, ONU irorera, Union Africaine yitegereza, akabikora ibihugu vya Buraya, Ububirigi n'Ubufaransa bamutije umuhoro ntihagire igihugu na kimwe kimufatira ibihano maze akirirwa arigamba ku mateleviziyo ko ari umwicanyi rutura. Ibi bikaba isirora. Hari uwundi agira kane tuvuga n'uwitwa Paul II yatanze itegeko ryo kwica abakongomani ibihumbi n'ibihumbagiza abanje kubambura ubuntu n'agashambara imbere y'imiryango. Ewe Kongo warakubititse. Ivya Kim Jong Un muri Corée du Nord na Gahomera bunwa nitworonka n'izina tuvyita. Tuje muri Camboge aho witwa Pol Pot ku ntwaro yiwe de Khmer Rouge yashoboye kwica miliyoni 2 z'abantu ayoboye. Tugaruke mu Buganda aho Idi Amin Dada yishe ibihumbi 500 vy'Abaganda ataca bahora aho abategetsi biwe uwadashimye yamugiye ibihimba vy'umubiri. Mu Burusiya icitwa URSS muri La Grande Joseph Stalin yarashoboye guhonya abarusiya kugira kingira ubutegetsi bwiwe. Umuntu yokwibaza ati mbega ubu bunyamaswa buva kuki tubona mu gihugu c'u Rwanda aho ibihumbi n'ibihumbi vy'ugwaruka rw'abanyarwanda babandanya kugwa mu mashamba ya Kongo, amaraso yabo akamenekera kure y'igihugu cabo. Bamwe barashwe, abandi bakomeretse bakabura imiti, hakaba n'abaribwa n'ibikoko. Aho Kagame Paul yibereye mu misi mikuru n'abiwe mu mafaranga yasahuwe Kongo. Aho ga abapfira ku rugamba imiryango basize mu Rwanda ataburenganzira bwo kubaririra, kugandara hamwe no gusezera ababo bagira. Ivyo si amakosa asanzwe gusa ahubwo n'ikimenyetso kigaragara c'ubunyamaswa nka birya bindi bihugu duhejeje kudondagura aho indongozi zirya abantu babicaye. Ibi Kagame agira no kudasuzuma no gusuzugura gukabije ubutegetsi bwiwe bugirira abanyarwanda ubwabo maze ntibwubahe ubuzima bwabo n'agaciro kabo. Indongozi y'ukuri irazirikana abanyagihugu, ntizirikana inyungu zayo bwite. Nka Kagame aho abamwegereye aribo bacumba bagasomera mu gihe rubanda nyamwinshi yifumbereje ku kiraka c'imitangatanga maze bakayirarira ikagaruka ikaba ari ibahekura. Abo mu kazu kiwe akabarinda, abana babo bakiga free atani kingorongoro batanze ngo nabacika cumu, abandi akabaha ijambo akongera akabaha n'agaciro bakwiye. Igihe wifata nk'ikimata kimase ku butegetsi aburongoye barara inzara bakicwa n'imvunja
bagatekekwa n'agahinda maze ukisunga kumena amaraso y'urwaruka, ico gihugu cawe nta gaciro kigira, igihugu kiba catakaje intumbero n'ubuyobozi nyabwo. Turahanura tugakebura igihugu c'u Rwanda kibandanya kimarira abaco mu mashamba, aho bafata abana ba rubanda nyamwinshi biviriye ku mashure bakabafata ku nguvu maze bakagirirwa imyimenyerezo ya gisirikare, agaca ajanwa mw'ishamba guhangana na lezibu ba Perezida Tshisekedi. Ibi ntaho bitaniye n'ihonyabwoko. Muswahili ati malipo yote ni hapa hapa. Akarere siko kazobona bararuhiga aratuvuye ku musego. Ico kwitonderwa kikamenywa nuko abo bakongomani mwahereje ku buhomba, ubwo muribaza ko ubutegetsi bwanyu buriko bubiba urwanko hagati y'amakungu mu kubankanisha no kwankiriza abanyarwanda, aho bazobabona hose akavuze General James Kabarebe ati hazogera igihe abanyarwanda babure indaro. Tahura ko hazogera igihe aho umunyarwanda bamubonye babona ishetani canke igisigo. Ico tuzi ico nuko hari abanyarwanda benshi bagiye guhindura amazina kubera ubube gito bwa Paul Kagame.